n'abandi kandi bari mu idafire abo muyafata n'abafata amavideo tucane mu iterambere ibirori ikibiriraho kuri televiziyo y'igihugu ndetse na Nil Sports haba kuri Facebook ndetse na YouTube udafira ari hejuru y'abandi ugiye acakurikira guhumuza yoko Shaban ikaba ari ikikurikira aba uyadafira inyuma n'ibintu bitangaje press n'ibintu bidasanzwe bakaba ari bo baratwereka ibirori n'abana bagera ku bihumbi 9 guhumuza bakaba bagiye gushika imbere ya VIP kwako tako abahungu ba Shabani bitiraho kwa Shabani Shabana kiranyika Shabani nyaruka aba rero harimo abanyabuhumuza harimo abanyabweru harimo abayogoma harimo abamoso Shabani ariko aravuga ati abana yabonye neza kandi bakina neza aravuga ati mukanya muce muhurira muri uyu yogoma abagirira kandi dusabe abariko barankanda bano bana babakande neza kugira ngo baze kuramutsa abashitse mugwa mu bwiteka bariko baramutsa bageze kure baramutse begereje Gihahe na Shabani na bagenzawe nabangene mupanga abana baramutse begereje mugwa mu bwiteka havuyaba hasa kurikira bageze ku nkingi ya mbere bageze ku nkingi itangura uvuga bwiteka VIP aho rero barashobora kuramutsa Special Murunga aza kuba bakomeye 70 harimo aba VIP n'aba VVIP baza kubona kuba batayo agiye atandukanye aza kuba ari Murunga aho rero abana banyabuhumuza Fondation Pax Burundi Jacob isanzwe yakorera inafise n'ishuri ryigisha umupira w'amaguru riri mu Ruyigi aho abana bigishwa umupira w'amaguru ariko kandi hejuru yabyo bakigisha amashuri muri Buhumuza Jacob Fondation Pax irakorera Buhumuza reka batwereke ngene baramutsa rimwe kabiri gatatu twagiye muri Buhumuza Fondation Pax irakorera ibijanye by'uburimyi amavoka hamwe n'ikawa hari ishuri ryigisha umupira w'amaguru mu Ruyigi abana bigishwa amashuri ayigishwa n'umupira w'amaguru aho tuvugana hari
umugwi witwa Tigre Noir. Abana benshi kuno banya mubona badugije muri Tigre Noir bariko batwara ibikombe byinshi byose byatanguriye muri Buhumuza mu Ruyigi. Ndavyibuka igenekerezo ya 27 kwezi kw'icenda 2019 mu Ruyigi hatangujwe ishure ryigisha umupira w'amaguru. Muvyeyi wacu yakiriye abana muri abana niba imyaka mike nibo tubona bari mu ntamba mu rugamba, nibo bariko batwara ibikombe bari kumwe na Tigre Noir. Buhumuza na Fondation Pax Burundi bamaze kuba inshuti. Ibyo birumvikana byose ko iyi defile iza guhemba na kompanyi 30 zo muri Burunga ziri special zidasanzwe. Iyi ni defile itegurwa muri Nkurunziza Cup ariko ikanategurwa mu birori bitandukanye ngaha i Makamba ngaha hamwe na Fondation Pax ngaha ibazanira abatandukanye, bazanira ibiro bitandukanye. Voilà. ari Buhumuza iriko iradefira ariko kandi ikaba ari kompanyi ziriko ziregereza ku musozo muri Buhumuza. Mu kanya haracakurikira iyindi ntara. Murabona ko Buhumuza barateguwe neza, n'abantu ubona ko bapanze, n'abantu ubona ko bameze neza cyane. Defira murakoze cyane. Umuhinga rero umuhinga buhahinga ategura bano bana atubwiye, tubona bamwe bari imbere abandi bari inyuma, adusigurire mu ncamake. Abamubona bariko baraza ni Burunga basanzwe bapanze neza ku mabatayo. Murabona umuntu umwe azi imbere y'ikomanyi zitatu, tumwita komanda y'abatayo, akurikirwa n'ikomanyi zitatu. Aba ni Burunga bapanze pare kategori parodre de mérite. Aba batangwe ni kategori C, haraza B, haza guhereza A. Aba VIP mu kudefira b'abahinga. Aba mubona ni Burunga, ni Burunga. Iracari Burunga kategori C, kategori C. Basanzwe bapanze neza pare batayo. Muraza kubona uri imbere y'ikomanyi zitatu bita komanda y'abatayo, aca abatwara ikomanyi zitatu, kandi izo komanyi ziba zambaye neza, bambaye ibisa. Murakoze cyane. Uwariko aravuga nawe uzi ko ari kama aca yitwa komandant chef d'état major. Aba bose ni Burunga mubona. Muri izi kompanyi zo muri Burunga
Byose Jacob bizanywe na Fondation Pax Burundi. Makomine yose agize Burunga umugero ujana n'ingoma hano turi mu ruhumuro rw'amahoro rwitiriwe sokuru wacu Nkurunziza Peace Park Complex Stadium. Abafata amasaramu muyafate, bino bizokwibukwa. Bonera nubwo Burundi bw'ejo Jacob barabyo bashinga amateka b'ejo n'abashyikiranganje n'abadeni mu myaka iri imbere. Oya si imyaka iri imbere duhave tubadekuraje. Yego cyane. Uwitwa Gihahe Kawenzi baramukeneye muri VIP. Uwo muntu witwa Gihahe nibanza ko ari umunyaruyigi, niho hari ibihaye n'imisuru n'imiginya. Agera aho usanga ari mu butombo hari ibitombo. Iyi ni Burunga. Imodoka HA 90 umushoferi agenda yihakure. Imodoka EA 98 77 akura imodoka aho yayisize. Imodoka JA 47 turamusabye yiruke ayikure. Imodoka AA 49 ubusalimwe ayikure. Imodoka FA 33 ayikure. HR 700 EA 77 JA 47 AA 4901 FA 63 abo bose basabwa gukura imodoka byihuta iminota 3 babe bayikuyeho. Abana muri Burunga bavuye agiye atandukanye, hari abangaye Makamba, Mabanda, Nyanzarake n'ahandi henshi cyane rwose. Abakobwa 70 uravye ukuntu baduze ukuguru Atari muri kategori C, hasigaye kategori B na kategori A.
umugabane w'abahungu wo muri primaire bambaye n'amabutura kera tumenyane. Abantu bo kwishuri ntibacegwa bavuga ni turatambuka gisoda tukashika hakiri kare. Urabona ko bambaye amabutura tw'amasigira bahejeje primaire ubu yagarutse. Bose murabona ko ari ibintu byiza nawe ureka kudashima abatunganye bino birori, nawe ureka kudashima iragi Petero Nkurunziza dusigaranye yo kuba amagabo dusenga dukora dusenga aducira imigari itandukanye twotekereza kuba maso turikanuye kugira ngo umwasi ntaduteranye. Ariko kandi yavuze ati uzocana umuriro uzowumuzigiriza ko uzohera mu nzu iwe urangire mu nzu iwe. Ino niryo rage uriko turitegura ucanye umuriro wese umuzigiriza ko. Koroneli Renova aze hano muri VVIP. Koroneli Renova arakenewe muri VVIP. Nimba hari umuntu aziringara hano aze aducishirijemo. Genzi gusa Gitoko irangaye, Gitoko yanzaga. Mwese urabona ko ari ibintu biteye igomwe. Urabona abantu bose bari ku murindi umwe, murindi w'iterambere, murindi wo kwitana ibikorwa byo gukorera Imana, ibikorwa byo gukorera igihugu. Koroneli Renova murakenewe muri VVIP.
amashyi menshi aho sha cyane turasaba rero muzabura bakomera amashyi barenganya hano muzabura bakomera amashyi cyane rwose barenganya hano hantu ukuntu bari kuhatambuka neza cyane rwose iyi akaba ari Murunga amashyi menshi cyane rwose amashyi menshi rwose amashyi menshi cyane rwose kurwa rw'abafiya abana bacu neza cyane rwose iyi akaba ari Nkurunziza Cup ku nshuro ya gatandatu iyi ni Nkurunziza Cup ku nshuro ya gatandatu ni Nkurunziza Cup ubona ko yateguranywe ibirori byinshi cyane mbere y'uko Nkurunziza Cup iba habanje kuba icyitwa Nkurunziza Tour guzenguruka igihugu cyose aho abayobozi bagenze ibirometero amajana 343 birumvikana ko babikoze mu minsi 5 ariko kandi kigaragara Nkurunziza Cup umunsi inyuma Nkurunziza Cup imbere Ejo Neza inkoko zisa Jeffrey nziza cyane mukanya Breza kaza kuza icyo twita komandi 30 ziri VIP 30 rero tuza kuba zirimo abo twakwita ariko kandi nyuma yaho turaza kuba dufise umukino
zitanu zigize